Turasubira kubaramutsa abakunzi ba Inkerebutsi TV twizere ko muri amahoro na tubwe turi amahoro. Turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 aho twabonye ahantu abanyeshure bariko bakora ibibazo bitandukanye ariko twashimye kwegera umuyobozi w'indero muri komine kugira ashobore kutubwira ivyari byo. Byinshi rero ndazi araja kwibibwirira mbere ko dutangura ko tangwe kumuramutsa. Turabaramukije. Mwaramutse amahoro. Murameze neza. Neza cyane gose. Kubatabazi byo kunda ko mushobora kubidondora nabone bakabamenya. Yego cyane. Umugabo ndizera yuko abantu benshi baranzi nko mu komine Mabayi canke n'abandi. Jewe nitwa Nsanzwimbazi Jean Bosco nkaba nsanzwe ndi umuyobozi w'indero mu komine ya Mabayi. Twaramutse tubabona ku mashuri atandukanye mbega habaye ibiki. Icabaye niko twariko turaraba ingene ikibazo turiko turategura abanyeshure kwitegurira ikibazo ca leta cyo concours national. Hama arico kibazo twebwe twagitunganije mu komine kugira abana barimenyereza ingene bazokora ikibazo nk'ico. Ikibazo rero ngo abanyeshure ko barakora ni tucita ni test communale d'entraînement. Ukuvuga ni kibazo gitegura abana kibategura kuzokora ikibazo ca leta giheza amashure shingiro. Kuvuga ku banyeshure biga mu mwaka w'icenda arico concours national. Mbega ko wogira bari bamaze iminsi mu buruhuko bakaca bashitse muri iyi ndwi twavuga ku ya mbere batangura ishure bari biteguye mwarabaturumbukiye canke hari ubundi buryo mwabigenjejemo? Oya ntitwaba turumbukiye byari mu nteguro kuko imisi yose twama dutegura abanyeshure ico kibazo kirakogwa rimwe mu mwaka gitegura abanyeshure. Ndikuvuga rero ko rya karuhuko bari bamazemo imisi mbere nk'aba ku mashure menshi nta karuhuko baronse babandanije biga bitegura nabo baragiye mu karuhuko nabo nyene twari twabamenyesheje yuko kwirisango ry'itarike 10 z'uku kwezi kwa kane ko bazoshika bakora ico kibazo. Ndikuvuga rero bariteguye nta ngorane yabo kandi turizeye yuko bariko barabikora neza ata ngorane kuko bari basanzwe bafise iyo programme. Mbega ico kibazo bagikora imisi ngahe no munsi umwe murabiteranya byose bakabikorera umunsi umwe canke mukurikiza kurya basanzwe bakora amakonkuru? Oya ico kibazo ntagikora umunsi umwe bagikora imisi 3 kurya yende kwa concours national. Ni kuvuga ku munsi bagenda barakora ibibazo bibiri gushika baheze imisi 3. Musanzwe mufise amashure menshi iki kibazo cyo gikorerwa ku mashure yose ari muri komine ya Mabayi? Mu bisanzwe harico bita ama centre de passation muri concours national. Ni kuvuga ni bibanza bakoreramwo turagenda tukaza turafata amashure yegeranye tukayashira hamwe kugira urumva ntibyo hava byo tugora dufashe nk'ishure ryose rifise umwaka w'icenda ngo rikore ukwaryo wacu usanga hakenegwa abagicungera benshi. Hama rero turavye ku buryo igihugu kiba gifise duca dufata tukabashira ku migwi uko begeranye. Nka rero dufise ico bita ama centre de passation 8 ico kibazo kigo kirakorerwamwo kandi ayo ma centre niyo nyene no muri concours national bazokoreramo ico kibazo ca concours national. Mbega ubu mutegekanya kuzuba mufise abanyeshuri bangana ikibazo ko ico kibazo? Ubu ku ntonde twari twatanze mu bushikiranganje abanyeshuri bashika 618 mugabo hari abana babiri bakoze amakosa barirukanwa. Ubu turafise abariko barakora barashika bararenga 616 gutyo. Ndiko ndaraba wogira biratwara uburyo mwavuze ko mufise ico mwise ama centre 8 kandi twazindutse tubona abayobozi b'amashure bazinduka mu biro bya dese baje gutora ivyo bibazo tubona bitekeye ama envelope mu mabahasha tubona harimo impapuro nyinshi. Mbega uburyo mu bukurahe hariya muri dese? Mu bisanzwe urazi yuko umuntu afise abantu ntacabura ubwo buryo ahanini butangwa n'abavyeyi turingunga tukavugana n'abatukafashanya n'abavyeyi bagaterera kugira impapuro ziboneke najya amamvelope aboneke. Haba natwe umuyobozi turafise mu mashini kandi izo mashini zaguzwe n'abavyeyi tukaca turondera n'umuti rero hama kugira ivyo bibazo dushobora kubigwiza. Mwavuze ko atari ubwa mbere ibi bintu biba mukoresha ikibazo cyo kwitegurira iyo concours national cyo kibazo ca leta. Mbega muramaze kubona hariho akunguko harimo akarusho?
Akarusho kariho kandi karibonekeza kuko umwana aramenyera kuko concours nationale iza isa n'ico kibazo kiba cabateguye tuba twarateguye ko ubwa mbere. Ni kuvuga rero yageze imbere ya concours nationale nta bwoba bagira kandi kurya babonye bicaye niko no muri concours nationale bazoba bicaye nyene. Urumva rero yuko umwana aza gukora ikibazo ca leta yaramaze no kumenyera ikibanza azokwicaramwo. Tufate nubwo bavuye kurindi shure akaza gukora mu ico kibanza ntaba ari ubwa mbere agikoreyemwo. Niko karusho bidufasha kugira abana hageze gukora ikibazo ca leta babe bariteguye atangorane ntabwo baba bafise abamenyereye ndetse n'ico kirasi ariko arakora mu ico kibazo. Dufatiye mu mwaka uheze nkaha mu buyobozi bw'indero muri komine Mabayi mugaca mufata mu buyobozi bw'indero mu ntara mufise ikibanza ca kangahe? Twari dufise ikibanza ciza cane umwaka uheze dufise ikibanza ca gatatu. Ubu naho mwipfuza ibyo mu project muri imbere ubu urumva nta wanka heza ubu twifuza ko twoja mu kibanza ca mbere mu ntara. Yego. Rero hariho abashobora kuba bariko dukurikirana kuri Nkerebutsi TV bari mu bindi bihugu hirya no hino bari mu zindi ntara bimvukira hari cyo mubasaba? Ico twosaba ni byinshi murabona aha usanga turiko turabwira abavyeyi ati nimudufashe kugira abana tubategure biratwara uburyo uravye uburyo bw'impapuro umuti eka no kugira no mu kwideplasa kwiyunguruza ibyo byose biratwara uburyo ariko rero tukaca dusaba ati nk'abantu b'imvukira canke abakunda ikomine bodufasha bakaduterera kuko nk'ubu dufise imashini imwe usanga naho biragorana amaordinatere dukoresha mu biro ndamenshi nabiri gusa mu biro nawe nyene amazi imyaka irenga 15 urumva hamwe ni hamwe ukora ugasanga imashini yapfuye ntikora hariho n'ikibazo c'umuriro ariko nkaho tusanzwe dufise nk'aka groupe amatara acitse twaca twikora kuri groupe tukabandanya ibikorwa hajya rero iki kibazo kugira tugitunganye iboneke ko kirakogwa kiba cyatwaye uburyo bwinshi cyane n'umwanya kuko nk'ubu urabona kenshi ku murango umuyaga nkuba turawubura ugasanga iyo tugize imana tukoronka mu ijoro turakora mu ijoro. Urumva rero ibikenerwa ni byinshi harakenewe imashini yo kugwiza dufise imashini imwe gusa iyimwe urumva urayishora no kuyikoresha igacoka urumva ari nka zibiri bica binyaruka turakenera imashini nyabwonko zo bita ordinatere twokoresha mu kwandika kugira tunyarutse ico kibazo. Urumva ari bikenewe ni byinshi hariho rero n'uburyo bw'amafaranga bwoca bukenerwa kugura impapuro kugura envelope sake tubitekeramwo na bwa buryo navuga bwo kwiyunguruza ibyo urumva turonse nk'abo duterera byo dufasha cyane ntitwokora kimwe twoca tugikora nka kabiri mu mwaka. Mbega nyene uyu munsi haramutse hari ikonje kuba Islamu Eid Mubaraka bari bafise umunsi w'akaruhuko mbega bajya bigisha bajya bayoboze twazinse tubona batonda ku mashure baja gukurikirana igihe kibazo hari akarusho mubashirirako canke mubafatanye n'abakozi basanzwe arabakozi bacu? Murazi yuko mu bisanzwe umwuga wo kwigisha nibanga nubwo hari akaruhuko twabirengeye kandi mwabonye ko n'abari mbere mbone no gufata akanya ko gushimira abarimu n'abayobozi bataravye ngo hariho akaruhuko kuno munsi bigoye bakaza bakadufasha ikibazo kigakogwa abajeti bakaza gutora ibibazo kandi bikaba biriko biragenda neza nta no munyeshure yasibye bose baziye rimwe nta no mwarimu yoba yasibye ngo nukuri hari konje nta buryo dufise twubaha kandi urumva ko byoca bitugora ntabwo tworonka n'umutima w'urukundo gukunda akazi usanga nabo barimo bafise n'abayobozi bakitanga kugira tubaye yuko indero y'ugwaruka rwacu yotera ije imbere. Ho barabo bamufise motraka ego ntibyobura reka mpere ubwa mbere na mbere ku barezi tubasaba wa mutima w'urukundo wo kwitanga nkuko mabibonye bakitanga gusumbya kugira dutegura bazodusubirira erega ni vyiza utegura bazogusubirira kugira dutegura bazodusubirira ejo aha turabire bazoba bahari hama kugwarukanaho wenda rusaba gukora amaboko mu mpuzu rugashira kumwete kugira bige batera imbere kugira ejo tuzosubirirwe n'ababishoboye
kandi b'inkerebutsi kugira kandi bazodufashe no guteza imbere igihugu cacu n'ikomine yacu. Hama ku bavyeyi naho nyene akamo ni kakandi nabo gushira ukubute bakemera bakitanga kugira nabo nyene badufashe mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu kuronderera ibikoresho abana babo bakabarongeka ku ishure hama kandi bakongera bakabakurikirana iyo bageze muhira bakaraba yuko bana iyo bashitse muhira basubiramwo ivyigwa kugira nabo nyene iyo umwana ateye imbere mu muryango arateza imbere umuryango eka n'uwo muvyeyi aba yahora ari rukoti hari igihe bigenda neza akamwambika ikoti ryiza yego abavyeyi nabo nyene rero tubasaba yuko nabo nyene bo kwitanga bakadufasha kuko indero si yumwe burya twebwe tuca dufashanya n'abavyeyi mu kurera ibibondo urumva rero turafadikanya n'abavyeyi kugira ibyo bibondo bishobore gutera imbere hama ku gihugu naho igihugu ntacyo kidakora kuko murabona igihugu kirubaka amashure kirahemba abakozi abarimu kiraduha n'ibikoresho bimwe bikenewe hama rero ncasaba ati igihugu ntacyo nyene congerereze uburyo kugira niyo ndero ishobore kuba indero y'akanovera bigende neza kuko urazi ibijanye n'indero n'uburyo ata buryo bica bigenda nabi ntishobora kuba indero y'akanovera mu gihe ata buryo igihugu cashizemwo kugira ngo biheze bigende neza yego bamwe mu banyeshuri bakora kino kibazo twasanze bariko baritegura twababajije batubwira yuko bafise ingorane yo kutaronka byo twakwita impapuro zo kwitegurira ku kibazo bimwe tunze kwita ama épreuve type mbega muri DCE mutegekanye iki kucerekeye izo épreuve type ico dutegeka kujanye n'ama épreuve type byo bibazo byo kwimenyereza ko ibyo bibazo si kuvuga ngo ntitubifise turabifise kandi bitari bike ikibazo tugira ni cyakinira bariye c'uburyo nta mpapuro iyo batwe dufise impapuro twogwije tugaha umwana wese akaba afise gwiwe ku buryo ashitse muhira yimenyereza canke yimenyerereza ko canke ariko ariga akacabona ati iki kibazo carabajijwe hakagera igihe aja gukora ikibazo ca leta ikibazo gisusha nk'iki igihe kije akavuga ati inyishu ni iyi umugabo rero kubera ari yangorane y'uburyo muca mubona yuko ntitwoja kuguma twakuburya abavyeyi kandi tuguma tubakenera muri byinshi muca musanga rero hamwe nk'ubu twaguma tubwira abavyeyi ati zana uburyo hogeye igihe banane ugasanga hari ibyo badashoboye gukora bakuzi ba Inkerebutsi TV rabamusi iki kiganiro ukaba turagira sabone cyangwa subscribe icuraba handitse sabone cyangwa subscribe ucorako maze gukorako ucuraba hari agakengera ko ncugakorako maze gukorako ucubona handitse tuti canke all naho ncakora kugizo kwa mushikirwa ibiganiro byacu byo hanyuma reka twakengurukire cyane kuri umwanya mashoboye kuturonsa murakoze namwebwe kutwiyumvira ko mukaba mwaje kudufasha kugira ibi bikorwa biriko birarangurwa mu ikomine y'Amabayi bijanye no gutegura ikibazo ca leta bishobore gushika kure ndabasaba yuko mwokwaba mutwama hafi kugira mudufashe mu ibi bikorwa byo guteza imbere igihugu cyane cyane biciye mu ndero y'ugwaruka muze mwamere mutwegera mutuba hafi kugira ibyo turiko turakora bishoboye kumenyekana murakoze cyane murakoze cyane ariko kandi hashobora gusanga hari nk'umuntu ari mu bindi bihugu ari mu izindi ntara yumvise akamo mwabateye akavuga ati ndafise ico shaka guterera komine yanje y'amavuko dese yanje y'amavuko mbega buryo no gucisha he byo kunda ko nimba atari banga muvuga kanimero kanyu cyane agafise WhatsApp ku buryo woshaka kubarondera yo baronka byoroshe ego kanimero ni 69 135 amajana 98 mu gifaransa ni 69 135 498 turiko tuzunguruka kuri ayo masantre yariko akorerwa ko ico kibazo umwe mu bari biteguriye ico kibazo yaragize ico atwiganira turakuramukije yego meze neza yego amakuru yanyu ni meza mo kwidondora ko baradukurikirana kuri Inkerebutsi TV banyita kwihangana Samson nkabaniga kuri lycée communale Ruseseka nkabaniga mu mwaka w'icenda mu mwaka w'icenda none uyu munsi ko umunsi bikonje waje gukora iki naje gukora ikibazo cyo kwitegurira concours national kubgawe ico kibazo ubona cari gikenewe ico cyo kwitegura concours national kirakenewe cyane kuko kirantegura kirakenewe mu gihe nshobora kumenya uko bakora kugira amenye n'imyiteguro nkora nubwa kanga akoze iki kibazo ubagira kabiri ubwa mbere wari wagerageje gukora urabona ukuntu bimeze none ubu ubona integuro yacu citeguriye gute
ubu ni neza cyane kandi nahambe ntibyangoye ngo nuko ntabyo nzi n'amahirwe yabuze uburo ndize bizogenda neza. dusanze mutaratangura ikibazo wiyumva gute bwo ntabwo bufise buko cyaba kikunanira? Oya ntabwo bakwiri. Yego turagushimiye cyane rero. Ariko hari cyo usaba abayobozi b'indero nuko botirondera preventive kuko bamwe barazifise abandi ntazi. Yego abo bandi bazikuye? Abandi twarazirondereye nyene ku gushaka kwacu. Yego ariko murazifise naho ziba zitabakwiye? Yego turazifise. Turagushimiye cyane. Yego turabashimiye cyane rero mwebwe mwese mwama muri ko mudukurikirana, ahasigaye naho mu bindi biganiro byacu byo hanyuma murakoze.